twashitse mu quartier barashushe ariko abantu bose bafushe bigira king bigira big bagiye kubira icuya ubukuje benantif ni noma sahani yo ngoma muragabe buja flavor ndaje kuyitoba harageze buni time kiva muri koma maze nkayidoma. I don't say you came from my Tyler club. You can't even get in. Oh, maze nibitangure rero. Okay. Njeni native, niko banyita, bando desabif, bambonye mpita. Yep, ibitira tesa vy'ukuri, ndonka ivyuronka mu myaka 10. Kunze open mic. My name is Patrick. Uno munsi turafite umutumire nta wundi no musesanguzi yitwa Simbizi Semavumba aza kutuganira byinshi muri entertainment. Yes, ndabona mukije mwese bakunzi ba akeza muri open mic. Jende Simbizi Wa Semavumba. Ndi ready kwishura ibibazo byo muri open mic na Patrick. Ibibazo vyose bivugwa muri entertainment. Nivyo muziki gusa. Icyambaza ndagisesangura uko ndakibona uko ndagitahura hama muze kuvyakira uko. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Simbizi Semavumba. Ndakora mukije. Yambu cyane Patrick. Ku muzi wa 90 nawe afise ibiteramo kumugomba kure mu bihugu vya burayi agaruke no mu Burundi yaramaze imyaka myinshi atari karakora ibiteramo kuri ubutaha bw'u Burundi hoho ni umuraperi yakoze kera ubona ari ikintu azoba tuzaniye c'impinduka Bo ikintu kimwe 90 ni umuraperi mwiza nakubwiye yuko jewe ndi mu Français ndazi umunsi wa mubajije je ni mu baririmbyi bamwe n'influenceje sivyo nabo bakora uko bakora kose gusa urabyumva nuvuga yuko uno munsi umudiho wa hip hop waragiye hasi sivyo kubera abaraperi benshi umengo bagiye mu bindi bintu utazi n'ivyari byo ba PUBG baranabihevye benshi ba PUBG ba Fabirove bandi bagiye mu bindi midiho tudatahura n'imidiho bari mu yariyo nuvuga rero yuko ni cyumviro cyiza ko bana 90 avuga ati uno munsi reka nanishobore ku investisa nkora ibiteramo ngira uko sivyo ko biri ko sagiye muri Amerika naririmbira abanyamerika arimbira abarundi bariyo yo mu Bubirigi mu Faransa arimbira abarundi bariyo rero uno munsi nakubwiye yuko bisharifatana n'iga challenge natanze sivyo birakeneye yuko d'abord namba iyo project ayifise ku 90 ku rubuga yaragiye bisaba yuko akora yandi ma projet mashasha amushira ku rubuga sivyo bisaba yuko akora izindi ndirimbo zimugarukana kugira ego zimugarukana kugihama natubwitangaza makuru turonka aho dufatira namba tuko turakora promotion y'igiteramo ciwe dukore promotion y'umuririmvyi dufise aho dufatira kuri bishasha vyiwe ko nubu indirimbo zo tugifise zinga za kera yaragiye arakora indirimbo zitandukanye sivyo mugabo ntivyigeze bigenda nkuko vyategezwa kugenda bisaba rero kugira itangaza makuru ice bifatira ashobora gufatira kuri ngangari yafiza akamwishura ko fizo yaramaze kwitwe ari umwe n'imari sivyo yaravuze ati imari ni gwanje ipapu ni gwanje nga yaramaze kwekana ko atabaraperi bahari ari we wenyene urumva rero bisaba rero yuko nawe acakora cyane hama tubandanye urugamba so ndagushimiye cyane Patrick